Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 23 z'ukwa gatanu. Abasenateri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeje ku bwiganze bw'amajwi itora ryo kwambura ubudahangarwa uwahoze ari Perezida Joseph Kabila kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga ko izafatira Sudani ibindi bihano bishya mu kwezi kwa gatandatu gutaha, ni nyuma yuko yanzuriye ko ingabo za leta zakoresheje ibisasu by'ubumara mu ntambara yayogoje igihugu. Naho kaminuza ya Harvard yatanze ikirego mu butegetsi bwa Donald Trump nyuma yo kwamburwa ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri baturutse mu mahanga. Wari warwara iryinyo bigasaba kurikura, ngo hari igihe rero ububabare bwa nyuma yabyo buruta ubwo kurirwara. Ni indwara izwi nka dry socket. Iteye gute? Dry socket ni igihe umuntu akutse iryinyo noneho hasha nk'iminsi 2-3 aho kugira ngo hakire, ahubwo hagatangira hakamubabaza ndetse kurusha no kuryinyo ryamuryaga ritaraku. Rero twavuga ko ari nk'igihanga cyanze gukira. Urabyumva ku buryo burambuye muri baza muganga. Hari n'imikino muri aya makuru y'ibona Florentine Kwizera. Aya makuru yose n'ibindi bikubiye muri biganiro ni mukanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abageza b'incamajyandi avugwa ku isi. Perezida Trump yagabishije ko ashobora gushira ko ikori rya 50% ku bidandazwa vyinjizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye mu karere k'ishiramwe rya Buraya. Urugero rw'iryo kori ubu ruri kuri 10% kandi ukuduza uko ariko kose gushobora gutuma igiciro cy'ibidandazwa biva i Buraya bizimba cyane ku baguzi bo muri Amerika. Ni inkuru ya Theo Leggett mushikirizwa na Fenega Kwaye. Mu butumwa bukarishye yacishije ku rubuga nkoranyambuga rwe, Donald Trump yavuze yuko ibiganiro bari kugirana n'umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi ku byerekeye ubucuruzi ngo ntaho biri kugana. Kubera ibyo rero, Perezida Trump yasabye yuko guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha kwa gatandatu ibintu byose bituruka mu bihugu biri muri uwo muryango bigomba kuzajya bicibwa imisoro y'ibice 50%. Yareze uwo muryango kwitwaza ubugiraneza bwa Amerika maze ugashyiraho igihombo mu bucuruzi kidashobora kwihanganirwa na gato. Kuvaho Perezida Trump agereye ku butegetsi, yahise ashyiraho imisoro mishya ku bihugu bitandukanye, avuga yuko igamije kurwanya icyo yise ibikorwa byo kurenganya. Gusa myinshi muri iyo misoro imaze gukurwaho, iyindi nayo yaragabanijwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ko kubuza imfashanyo kwinjira muri Gaza vyagizwe na Israel vyasize ako karere kose gahakwa kwicwa na kigoyi. Yavuze ko imiryango iricishwa inzara isi yose irorera. Bwana Guterres yavuze kandi ko imfashanyo iriko iremererwa kwinjira ubu ngo yogereranywa n'akayiko k'isukari kamwe mu gihe hakenewe imifuko n'imifuko. Israel ivuga ko iriko irahiga abakozi biterabwoba, ariko uyu mukuru wa ONU we avuga ko iriko irateza amahano akomeye y'urupfu no gusambura gukabije. Ukraine n'Uburusiya byatanguye igikorwa gikomeye cyo guhanahana abantu 390 bafatiye mu ntambara ivyo bihugu bibiri birimwo. Uburongozi bw'Uburusiya buvuga ko 270 ari imfungwa zo mu ntambara, abasigaye bakaba arabasivile basanzwe. Impande zombi nyuma y'ibiganiro byo mu ndwi iheze byavuze ko ngo zizohanahana imfungwa 1000 mu gikorwa nk'icyo cambere gihambaye kurusha ibindi hagati y'Uburusiya na Ukraine. Perezida Zelensky yavuze ko yizeye ko ukundi guhanahana imfungwa kuzobandanya muri iyi mpera y'indwi.
aya n'amakuru ya BBC. Igipolisi cy'ishyirahamwe rya Buraya kivuga ko igikorwa mpuzamakungu cyasambuye ibikoresho nyamukuru vy'inkozi z'ikibi zikorera kuri internet zigakwirakwiza ubuhinga bwonona muri ordinateur z'abantu canke amashirahamwe mu ntumbero yo kwaka amafaranga. Ico gipolisi kizwi nka Europol kivuga ko ibihugu vya Buraya bitanu birimwo Ubwongereza hakiyongera ko Amerika na Canada ngo vyagize uruhara muri ico gikorwa muri nondwi. Inkuru ya Dani Abahad mushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Ico gikorwa cashimikiye kuri logiciel z'amayeri inkozi z'ikibi kuri internet zikoresha mu kwinjira rwihishwa mu mashini z'abandi hanyuma zikazishiramwo ubuhinga butuma izo mashini zidasubira gukora neza canke amabanga yararimwo akamenyekana canke akibwa. Aho niho izo nkozi z'ikibi zica zifatira kugira zakebe ni mashini amafaranga menshi kugira bashobore gusubira kuzikoresha. Muri yindwi niho haba intambwe ya nyuma y'igikorwa cari kimaze igihe kinini cataziriwe kurangiza umukino. Catumye ububiko amajana 3 n'amajana y'amazina habwa imbuga byugarwa, logiciel nyinshi z'amayeri nazo zirabuzwa gukora. Byongeye Europol yavuze yuko hafashwe miliyoni 4 z'amadolari mu mafaranga yo ku buryo bwa internet, hanasohorwa imitahe mpuzamakungu ku bantu 200 bikekwa muri ubwo bukozi bw'ikibi. Ubuhinde na Pakistan vyongereje ukwezi ku kiringo kimwe cyose cabujije indege z'ikindi guca mu kirere mu gihe uruhagarara rubandanya hagati y'ivyo bihugu bikeba bitunze ibigwanisho ruhonyanganda. Pakistan yavuze ko iyo ngingo iraba n'indege za gisirikare z'Ubuhindi. Ubuhinde nibwo bwatanguye kugara ikirere cabwo mu kwezi guheze nyuma y'abagwanyi biciye abantu 26 mu ntara bugenzura ya Kashmir. Bwagirije Pakistan kuba ishigikiye abo bagwanyi, ivyagirije ico gihugu cahakanye. Nyuma y'umwanya muto y'Pakistan so itangazo, Ubuhindi nabwo bwaci bumenyesha ko indege za Pakistan zitemerewe guca mu kirere cabwo gushika itariki 23 z'ukwezi kuza. Umunye-Uganda aharanira ibijanye n'agateka kazi na muntu yari yafatiwe muri Tanzania akanafungwa kuwa mbere, bamusanze yasizwe hafi y'urubibe rwa Uganda afise ku mubiri ibimenyetso byo gukubagurwa nkuko bivugwa n'amashirahamwe y'agateka kazi na muntu yaho. Agathe Atuhaire yashaka gukurikirana urubanza rw'umukuru w'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania Tundu Lissu, ari kumwe nako n'abandi baharanira agateka kazi na muntu bo mu buseruko bwa Afrika. Umwe muri bo Boniface Mwangi wo muri Kenya bamusanze ku rubibe rwa Kenya kuwa kane, nawe bigaragara ko yakubaguwe. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yari yamirije ivyo yise kwivanga mu biraba igihugu ciwe imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yitezwe mu kwezi kwa 10. Pardon. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abasenateri baraye batoye bemeza kwambura ubudahangarwa wahoze ari perezida w'igihugu Joseph Kabila. Byasabwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. Kabila usanzwe kandi ari n'umusenateri ubuzima bwe bwose nkuko byemezwa n'itegeko nshinga. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bumushinja ubugambanyi, ibyaha by'intambara no gufasha umutwe w'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibirego we ahakana. Abasenateri 88 batoye bemeza ko yamburwa ubwo budahangarwa, 5 barabyanga, amajwi 3 abimfabusa. Twashatse rero kumenya uko ku ruhande rwe babyakiriye, maze mu kanya kashize mvugana n'ikegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyaka rye PPRD akaba ari Ferdinand Kambere. Icyo cyemezo cya Sena cyo kumuvaniraho ubudahangarwa kuri twebwe ni ikinamico. Igitangaje kandi nuko Sena twari tuyitezeho kuba igizwe n'inyangamugayo zizi gutandukanya umusenateri usanzwe n'umusenateri uhoraho. Kuba yaragizwe umusenateri ubuzima bwe bwose ni umwanya w'icyubahiro wahawe wahoze ari umukuru w'igihugu mu gihe ari mu kiruhuko. Iyi myanya yombi aho itandukaniye nuko umusenateri uhoraho ari umwanya uhabwa uwahoze ari umukuru w'igihugu. Rero yagomba gukurikiranwa mu rwego mpanabyaha hitabazwa itegeko ryo kuwa 26 z'ukwezi kwa 7 2018. Ni itegeko ryatowe mbere yuko tujya mu matora. Ryashyizweho muri gahunda y'ubwumvikane kugira ngo habeho ikindi cyizere ku butegetsi buhererekanywa neza muri demokarasi mu gihugu cyacu.
iryo tegeko rero niryo rireba Joseph Kabila ariko abavuga ko bagendeye ku ngingo ya 224 iyo ngingo ntimureba. Iyo ngingo ireba abagize inteko basanzwe, we ntabwo ari mugenzi wabo, ntabwo yatowe, ntabwo yiyamamaje kugira ngo atorwe, ntagomba guhora yitabira imirimo y'inteko nkabo. We manda ye ntabwo ari y'imyaka 5. Ntibyumvikana ukuntu kuri we bakurikiza amategeko y'imbere muri Sena kubimureba nk'aho ari umusenateri usanzwe. We ntabwo ari umusenateri usanzwe, we yahoze ari umukuru w'igihugu. Mufite uburyo bwo kuba mwajuririra icyo cyemezo cya Sena? Oya, urabona ati mu kubirwanya twivuye inyuma. Yewe niyo bagendera ku ngingo ya 243 ireba ibyo bintu, umucamanza waca urwo rubanza ntabwo ari urukiko rw'ikirenga rwa gisirikare rwatumye atisobanura na rimwe ku byo bamushinja. Nizeye ko mwakurikiye, kubera ko n'ibiganiro mpaka mu nteko byabaye mu mwiherero. N'abashinzwe imikorere ya Sena ntibakurikiye izo mpaka, abanyamakuru ntibakurikiye izo mpaka. Ahubwo rero iyo koko haba hari ikintu gifatika bashinja Kabila, uwo wari ku mwanya wo gusobanurira rubanda ibintu bifatika bamushinja. Ariko bagendeye ku mpuha zisanzwe ngo yinjiriye Goma kandi bitari byo. Noneho rero ubu rubanda rugiye kwemera ko ari Kabila uteza umutekano muke, ko ari Kabila utuma Tshisekedi adashobora kurangiza iyi ntambara. Ariko se iryo nyereza ry'umutungo bavuga, hagati yabo hari uwo bamagana, hari uwo se bari bageza imbere y'ubucamanza? Ese ubu ngubu Joseph Kabila aherereye? Ari mu majyepfo ya Afurika. Muzi ko yari yagiye yo gukurikirana amasomo, ntabwo yagarutse. Yakomeje kuvuga ko yifuza gutahuka mu gihugu cye. Ferdinand Kambere twavuganaga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza ya Harvard yatanze ikirego ku butegetsi bwa Trump nyuma yo kwamburwa ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri baturutse mu bihugu by'amahanga. Ibintu byongereye ubukana bw'intonganya hagati ya White House na kimwe mu bigo bifite ishema ryishamaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kirego cyatangiwe i Boston, iyi kaminuza yavuze ko ibikorwa by'ubutegetsi binyuranye n'itegeko ku buryo bweruye. Bibaye umunsi umwe nyuma y'uko abategetsi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bavugiye ko bazahagarika gahunda iha uburenganzira Harvard bwo kubona impushya z'abanyeshuri zizwi nka visa. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC mugizweho na Florentine Kwizera. Ubutegetsi bwa Trump bumenyesha yuko kaminuza ya Harvard itakoze ibikwiye mu ntumbero yo kurwanya urwanko rutota abayahudi no guhindura ibisanzwe ikora mu gutanga ibibanza no kwakira abanyeshure, ibirego iyo kaminuza ihakana. Kaminuza ya Harvard ifise abanyeshure b'abanyamahanga bagera ku 6,800 bagize ibice 27% by'abakiriwe uyu mwaka. Mu kirego yatanze, iyo kaminuza ya Harvard iravuga yuko leta ishaka gufuta icakane c'abanyeshure ikoresheje ikaramu gusa, nukuvuga abanyeshure baturuka mu mahanga bafise ikibanza gikomeye mu guterera muri iyo kaminuza no mu ntumbero yayo. Iyo kaminuza isaba sentare guhagarika iyo ngingo yarayifashe ejo ku munsi wa 4 yo kwaka uburenganzira iyo kaminuza bwo kwemerera abanyeshure bo hanze kwinjira mu gihugu, baba abaza kwiyandikisha kuhiga canke abarungitswe kurahuriranira ubumenyi biciye mu guhanahana abanyeshuri. Perezida wa kaminuza ya Harvard Alan Garber mwibaruwa yanditse yagize ati turiyamirije iyo ngingo idakurikije itegeko kandi atahishingiye. Yanditse kandi avuga ati kwaka uburenganzira Harvard bwo kwakira abanyeshure bo hanze bikurikiye izindi ngingo nyinshi za leta zo gushaka kuduhasha kubera twahakanye ko kaminuza yambuga ubwigenge bwayo ikemera kuja munsi y'igitutu c'amananiza ya leta adashingiye ku mategeko yo gushaka kuyigenzura mu nyigisho itanga no mu banyeshure ifise. Ubutegetsi bwa Trump bwakomeje gutera igitsure kaminuza ya Harvard n'izindi kaminuza zikomakomeye hejuru yo kuvuga yuko zikwiye kurushaho ivyo zikora mu kugwanya abashigikiye abanyapalestina, bukavuga yuko izo kaminuza zinakumira abafise ivyiyumviro bitihanganira amahinduka bya conservatism. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC mu kanya gato gashize mbere yo gukomeza nakubwira ko umucamanza amaze guhagarika icyemezo cy'ubutegetsi bwa Trump kugeza igihe cyose ikirego cya kaminuza ya Harvard kizumvirwa mu rukiko. Ni saa moya zibura iminota 16 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC gahuza miryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri bbc-gahuza.com no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Nyubu mu kanya turakomeza nyuma ya kanya gato cyane.
samirana radiyo yacu dukunda cyane. ubu ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa interineti bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo uyagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma kandi ahanditse mu cyongereza follow. BBC Gahuza Miryango. Leta zunze ubumwe za Amerika iravuga ko izafatira Sudani ibindi bihano bishya mu kwezi gutaha kwa gatandatu. Ni nyuma y'uko yanzuriye ko guverinoma ya Sudani yakoresheje intwaro z'ubumara mu ntambara iri mu gihugu. Guverinoma iyobowe n'igisirikare yamaganye ibyo birego nk'ibishingiye kuri politike kandi ivuga ko ari ibinyoma. Yanavuze ko nta kimenyetso cyerekana ko byabaye. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe w'inyeshyamba uzwi nka RSF yayogoje igihugu mu gihe kirenga imyaka 2, itera amage mabi mu buzima bw'abaturage kurusha ahandi ku isi. Inkuru ya Anne Soy mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko nta gushidikanya Sudani yakoresheje intwaro za kirimbuzi mu mwaka ushize. Yahise itangiza gahunda yo gufatira ibihano guverinoma ya Sudani birimo gukumira ibicuruzwa biva muri icyo gihugu cyacegeshwe n'intambara ndetse n'inzira yanyuragamwo isaba inguzanyo. Guverinoma ya Sudani iyobowe n'igisirikare yamaganye icyo cyemezo, ivuga ko ari amayeri yo gukingira ikibaba cya politike abafite aho bahuriye n'ibyaha by'intambara byakorewe muri icyo gihugu. Iyi guverinoma yari yarigeze gushinja Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gushigikira no guha intwaro umutwe wa RSF utavuga rumwe nayo n'ubufatanyacyaha mu gutsemba abantu, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zarabihakanye. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwanzuye ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza Leta ya Sudani yari yarezemo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Inkuru ya Anne Soy mwumvaga mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Tugeze ku mwanya w'imikino na Yves Bucyana. Urakoze cyane Preda. Ay'imikino uyu munsi Nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball, ikipe ya APR basketball yaraye yishyize mu kaga ko kubura itike y'imikino ya nyuma ya BAL ubwo yatsindwaga umukino wayo wa kabiri ejo nijoro. APR yatsinzwe na MBB yo muri Afurika y'Epfo ku manota 94-88. Mbere y'uwo mukino ikipe ya Al Ahly Tripoli yari yatsinze Nairobi City Thunder amanota 108-91. Iyi Al Ahly Tripoli yo yamaze kubona itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma ya BAL izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo, mu gihe APR na MBB zigomba kurwanira umwanya wa kabiri muri iri tsinda ryiswe Nile Conference. Nkiri mu Rwanda umupira w'amaguru shampiyona irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. APR FC izahura na Muhazi, Rayon Sport ikazakina na Vision iri ku mwanya wa nyuma yamaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Rayon Sport yatangiye iyoboye shampiyona ariko isa niyamanitse amaboko kuko ubu shampiyona iyobowe na APR FC iyirusha amanota 2 mu gihe hasigaye imikino 2 gusa ngo shampiyona irangire. Mu Burundi ho hazakinwa umukino wa nyuma w'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Ikipe ya Musongati ikazahura na Flambeau du Centre. Tujye muri Afurika naho hari imikino ya final, umukino ubanza igikombe cya CAF Champions League. Ikipe ya Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo ejo kwa gatandatu izahura na Pyramids yo mu Misiri. Umukino wo kwishyura ukazabera mu Misiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni mu gihe mu gikombe cya CAF Confederation ho hazaba umukino wa nyuma wo kwishyura. Ikipe ya Simba ikazahura na Berkane yo muri Maroc. Umukino uzaba ku cyumweru ukazabera muri Zanzibar. Umukino ubanza muri Maroc Berkane yatsinze 2-0. Preda noneho tujye mu Bwongereza. Shampiyona ya English Premier League izasozwa ku cyumweru. Igikombe cyamaze gutwarwa na Liverpool, ariko hari imikino ikomeye yo kurwanira imyanya mike isigaye ya Champions League. Umwe mu mikino itezwa amaso cyane ni wa Nottingham Forest izakira Chelsea ku kibuga cyayo. Zombi zihanganiye umwe mu myanya 3 yo kubona itike ya Champions League mu mwaka utaha w'imikino. Umutoza Nuno Espirito Santo ngo yizeye imbaraga zo gukinira kuri stade y'ikipe City Ground. Ikibuga cyacu kizodufasha, cyagumye kidufasha kuva uyu mwaka w'inkino utanguye. Uyu n'umunsi w'akanyamuneza kuri twese, ariko Chelsea n'umugwi ukomeye, n'urukino rukomeye kuri twese. It's a decisive game for all of us.
ariko rero Forest ntiratsindira Chelsea kuri stade yayo kuva mu mwaka w'1997 cyakora bishobora guhindurwa nuko mu mikino 10 Chelsea heruka gukinira hanze y'ikibuga cyayo yatsinzwe 6 yose itsinda umwe gusa. Manchester City izaba iharanira impozamarira yo kurangiza ku mwanya wa gatatu ku rutonde, ariko kuba ikeneye inota kumbi kugira ngo ibigereho bisa n'umukoro woroshye ugereranyije n'andi makipe bihanganye. None se umutoza Pep Guardiola afite abakinnyi bose biteguye guhangana na Fulham i Craven Cottage? Ego niko nibaza, kiretse John abandi nivyo bameze neza. Newcastle yo iri nyuma Manchester City ku manota 2 gusa. Izabiri wayo ikina na Everton ikeneye gutsinda umukino wayo gusa ititaye kubizava mu yindi. Umutoza wayo Eddie Howe ngo azuburemere bw'uyu mukino biri mu maboko yacu kandi dutegerezwa gufata urwo ruhande rutoroshe kugira ayo mahirwe ntatujane. Everton imaze igihe ihagaze neza ku buryo bigoye kwitsinda, bityo rero turazi ko dufise igikorwa kitoroshe. We know the challenge is a big one. Hanyuma Aston Villa ikomerewe kurusha andi makipe kubera ko gutsinda ubwabyo bidahagije. Izasabwa no gutegereza ibizava mu yindi mikino yandi makipe bihanganye. Izabiri kuri stade Old Trafford gukina na Manchester United idashobora kurangiza shampiyona ku mwanya uri munsi wa 14 kabone nubwo yakora ibitangaza byo gutsinda ibitego 100 muri uyu mukino. Kugeza ubu iri ku mwanya wa 16 n'amanota 39 mu mikino 37. Niyo shampiyona mbi mu mateka y'iyi kipe ihimbwa amashitana atukura kuva yamanuka mu cyiciro cya kabiri mu 1974. Imikino ya nyuma ya Premier League yose igomba gutangirira icyarimwe ku cyumweru saa 10 ku isaha mu Bwongereza. Urakoze cyane President. Ahandi i Burayi mu Butaliyani niho bigishyushye, rurageretse hagati ya Napoli ya mbere na Inter Milan ya kabiri. Bo imikino yabo iri bukinwe muri iri joro. Napoli iri mu rugo gukina na Cagliari. Napoli irarusha Inter Milan inota rimwe. Inter Milan yo irabiri kwa Como. Ikipe itsinda irahita yegukana igikombe mu gihe indi yatsitara. Ayo niyo y'imikino rero nari nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino. Reka noneho ijambo ndihe Yvette Kabatesi mu kiganiro cya Baza Muganga. Mwiriweho neza. Dry socket ni ububabare bukabije bufata aho umuntu yakuye iryinyo cyangwa se aho bita mu gihanga, buterwa n'ikirero. Turi kumwe na muganga Jose Uwamariya mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi rya Kigali. Rero dry socket ni igihe umuntu akutse iryinyo noneho hasha nk'iminsi 2-3 aho kugira ngo hakire ahubwo hagatangira hakamubabaza ndetse kurusha no kuryinyo ryamuryaga ritaraku. Rero twavuga ko ari nk'igihanga cyanze gukira. Ububabare se butandukanye rero n'ububabare bwo kuba umuntu yakutse iryinyo bisanzwe n'ubundi hari igisebe. Aho bitandukaniye ni ukuvuga ngo ubundi iyo tumukuye bisanzwe nyine ababara by'igisebe ariko bikagenda birushaho gukira n'aha hantu twamukuye hakagenda hafatana. Ni ukuvuga ngo iyo yagize rero icyo cya dry socket aruhuka kanya gato, ariko iyo hashize nk'iminsi 2 akutse mbese ububabare aho kugira ngo bushire bukiyongera cyane ugatangira kumubabaza bikomeye. Ntabwo hafatana, harasama hakamurya, hari n'igihe arebamo akajya agira ngo harimo iryinyo harimo nk'akantu k'umweru, yakozamo nk'ururimi akajya harimo ikintu. Dry socket nuko imera bigatandukana rero na hahandi kuko mu minsi 3 ho yakagombye kubaho gatangiye gukira nyagukira. Ubwo bubabare rero bukabije nyuma yo gukukira iryinyo bita dry socket buterwa n'iki? Ubundi ikintu gikunda gutera iyo dry socket, iyo umurwayi tumukuye iryinyo hari amabwiriza tumuha y'ibintu yirinda gukora. Akenshi rero agira iyo dry socket iyo atayakurikije. Ni ukuvuga ngo turamubwira tuti ntushyire mu rurimi, wenda ntunywe ibintu bishyushye cyane. Ikiba kigamijwe akenshi ni ukugira ngo ya maraso yinjire muri cya gihanga ahajye, mbese hazemo clot, ni nk'ikibumbe cy'amaraso kugira ngo ikibumbe cy'amaraso kigende kinjire muri wa mwobo kihapfuke, hanyuma hakire gitangire gisubizemo amaraso, gisubizemo ubuzima. Amaraso urumva barimo ibintu biteranye n'ubuzima bw'ahantu kugira ngo hafatane. Noneho rero kuri dry socket ho umurwayi arijya batakurikije ayo mabwiriza agakozamo nk'ururimi cyangwa agakozamo ikindi kintu, noneho ya maraso akajya avamo. Iyo ya maraso avuyemo rero umwobo noneho igufa rero iyo ritagiyeho cya kibumbe cy'amaraso
ryanamye riri hanze. Iyo ikubiseho umuyaga iki cyangwa iyo myakura iyo miti iba yasamye, numva birababaza cyane kurusha n'iryinyo rikirimo. Ubwo rero ntibishobora kumutera ingaruka mu by'ukuri? Ingaruka ikomeye cyane ni ubwo bubabare yumva, ariko urumva bikomeje bitavuwe cyangwa bititaweho bishobora kumutera ama infection y'ama microbe yinjirira muri cya gihanga, bikaba byamutera ububabare bukomeye. Hari n'igihe agira umuriro, hari igihe habyimba, hari igihe hazamo umwuka mubi. Akenshi nibyo bimenyetso akunda kugira, ariko ikiba kimuraje inshinga cyane, kiba kimubangamiye nubwo bubabare bugenda bukwirakwira bukazamuka mu matwi, kumva mu jisho, mbese nk'umusaya wakutsemo wose kugera ku mutwe, kumanuka ku ijosi, hose haba hamubabaza. Muganga, noneho icyo gihe nk'umuntu wagize icyo kibazo mumufasha iki? Ikintu tumufasha cya mbere, aguhamagaye ataraza no kwa muganga, ni ukumubwira akabanza akagerageza gukoresha amazi y'akazuyazi ari mu munyu, akajya yinyuguza neza, ariko akiyunyuguza adashyiramo ingufu nyinshi ku buryo akuramo na ka kabumbi. Mbese ni nko kugira ngo dutere kumva ko cya kibumbe cy'amaraso cyakongera kikibumbiramo hahandi, no kuharinda ko hakomeza kujyamo imyanda. Ikindi kintu ubushakashatsi bwagaragaje bishobora kumufasha nanone mu rugo ni ugukoresha nk'ubuki. Ubuki nabwo ushobora kubushyiraho bugatuma nabwo gukira kwaho hashobora kwihuta. Iyo ibyo byanze rero mu rugo, aza kwa muganga, tumwogerezamo, tukaba twamushyiriramo n'iyindi miti, bise tukabanza tukamuha icyizere cyane cyane cyo kumva ko iryinyo rye ritacikiyemo. Icyo gihe se mumuhigiriziye nama? Icya mbere na mbere ni ukwirinda kurya ibintu bikomeye. Urumva ibintu bikomeye biratuma cya kibumbe kitajyamo. Ikindi kwirinda kunywa ibintu bishyushye. Ni ukuvuga ngo ibintu bishyushye aho kugira ngo cya kibumbe kize kirabishongesha. Iyo kibishongesheje rero amaraso ntabwo yibumba ngo yibumbire muri cya gihanga. Ikindi kwirinda kujyana mu rurimi. Kuvuga ngo iyo ajyanye mu rurimi akuramo cya kibumbe cy'amaraso gituma hakira. Ikindi kwirinda kunywesha agaheha. Iyo arimo kunywesha agaheha agenda asa n'umira hanyunyuza, no guciragura nabyo bimera nko kubumba anyunyuza na cya kibumbe kikagenda kivamo. Ikindi kintu nanone umuntu yirinda nko kunywa itabi rituma humagara cyangwa se kurya bya bindi bibanyunyuza. N'inzoga nazo zirumagaza burya mu kanwa. Kimwe nuko iyo yinyugurishije imiti wenda yiguze muri farumasi, agomba kwirinda imiti iri alcohol. Ikindi byo nyine no kugira isuku ihagije yo mu kanwa, ariko hahandi nta gahogesha uburoso nabwo urumva yabakuyemo cya kibumbe cy'amaraso. Akenshi iyo akurikije ibyo ngibyo akiyunyuguza n'amazi arimo akunyu, igihanga gikira vuba iyo nta bundi burwayi busanzwe afite. Muganga Jose Uwamariya watubwiraga kuri dry socket, ni ukuvuga ububabare bukabije bufata umuntu wakutse iryinyo. Dusoze twibutsa ko dukomeza kwakira ibibazo, ikiganiro ugasanuka amabaruwa 2790 cyangwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Ese waba uzi ko ushobora gukurikirana amakuru ya BBC kuri internet ukoresheje telefoni yawe? Ibyo se bishoboka bite? Niba telefoni yawe ifite ikoranabuhanga rya internet, jya ku rubuga wandike bbcgreatlakes.com /gahengamye mobile, urahita ubona amakuru yose. Urakoze cyane, ngiye guhita mbigerageza. Ni bbcgreatlakes.com /gahengamye mobile. turimo turasoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatanu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko nkuko mwabyumvise mu kanya ntibari gutangirana natwe, ariko wamenye ko umucamanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze guhagarika icyemezo cy'ubutegetsi bwa Donald Trump cyo kubuza kaminuza ya Harvard kwakira abanyeshuri mpuzamahanga. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasenateri bakaba barayabatoye bemeza kwambura ubudahangarwa wahoze ari Perezida Joseph Kabila kugira ngo akurikiranwe mu nkiko ku byaha birimo n'icy'ubugambanye. Ejo mu mvo n'imbano tuzabagezaho igice cya kabiri y'iki kiganiro ku itegeko riherutse gushyirwaho mu Rwanda ryemerera abakobwa n'abahungu gushyingirwa ku myaka 18 ikava kuri 21 yari isanzwe yemewe n'amategeko. Ku cyumweru ni ibice bibiri by'urunana, utabashije kubyumva muri iki cyumweru wajya kuri radio yawe cyangwa se kuri bbcgahuza.com ukabyumva. Aya makuru ushobora no kongera kuyasanga kuri Facebook mu buryo bw'amashusho, ugiye mwishakiro ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Philip Bull kugira ngo amajwe kugeraho ameze neza. Florentine Kwizera yarabihagarariye, ndi Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri uyu wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru. Uraraharyana, weekend nziza.